yahariwe abagwanyi yuguruwe muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza hari kuri uyu wa gatatu. Révérien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD-FDD, akaba yamenyesheje ko ivyo birori bifise intumbero yo gutera iteka abitanze kugira igihugu kive mu ngorane carimwo. Uyu munsi rero no kwibuka urugendo twagize. Umurundi wese nimba ushobora kumara amezi imyaka uryamye atacu winona hari abitanze. Umwe wese aba ibuka hari abantu bitanze kugira ibintu bihinduke. Ukubitiza agatima hanyuma uvuga uti basi umwe babiri ibiko birakorwa vyiza turabibona, tutagenda neza twose turatubona. Dukosore rero twose kugira ngo ejo habe heza kurusha. Dukosore rero kuko bajya abana abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazoba mu Burundi bazobaho mu mahoro n'umutekano batunganirwe mu vyabo no mu babo. Ariko rero kubw'urunani rwa politique CFOR-Arusha, Uburundi gushika kuri uyu munsi bwugarijwe n'ibibazo vyinshi. Amajambo ashikirizwa na Révérien Ndikuriyo ni kinyoma kuko ubuzima bw'abanyagihugu bubandanye bwononekara kubera intwaro mbi y'Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abarundi baragowe, abarundi namye numviriza ejo ibiciro ingene vyaduze, namye numviriza abantu bicwa ingene bangana, hose usanga ari imivyimba, abantu babanikwa ku migozi, abantu bicwa hirya no hino mu gihugu, n'ingingo zifatwa ukibaza iciza kiri muri izo ngingo ukakibura. Rero twebwe tukavuga tuti ubwo Burundi bashaka ni Burundi butandukanye na bumwe abarundi bari baganiriye ngo bumvikane, no kuvuga Burundi buri mu masezerano ya Arusha. Baciye bavuga bati ubwo Burundi bw'amasezerano ya Arusha ntabwo dushaka, twishakira ubundi dutegeka ata muntu atwagaganya, dukore ibyo dushaka ata muntu abitubuza. Uyu munsi rero nivyo baronse. None uyu munsi raba, uyu munsi aho tugeze urabiye ifaranga n'itagaciro, imigendere y'igihugu cy'u Burundi hageze, navuze iby'ibiciro, navuze sinavuze iby'amashuri, sinavuze iby'amagara y'abantu, sinavuze ubukene buri mu gihugu, sinavuze ibintu byose bibura mu gihugu kandi dusanzwe tubikora canke tubirima. Isukari turayikora ntayo, ibitoro ntabyo dukora niko, ariko ntabyo dufise. Mugabo kibazo tina nibyo byose biva ku kintu kubera intwaro mbi ya CNDD-FDD. Uyu munsi nibwo Burundi turimwo, demokrasi yaragiye, ukwishira n'ukwizana byaragiye, abantu bapfungirwa ubusa. Mfise akarorero k'umuhungu wacu yapfunzwe, bamugiriye inama ngo bamwirukane mu bitaro, bamwagiriza ngo yagiye hagati y'abantu bagomba kugura ngo ivyuma, ngo icuma ngo caguzwe ngo barondera none cavuye ati nticavuye mu bitaro nyene co nguyu uwagitanze nguyu ngiyo facture, ariko ati napfungwe nyabuna. Cyo cyose ugasanga babikora nta camira, nta muntu avuga ati mbega ibyo mugira nta soni. Umukuru w'igihugu arimo arasemerera yacitse nk'umusazi, mubana nk'umusazi kuko arimo arababuza bwa Burundi bashaka, aho bagira ibyo bashaka, aho bagira imbonerakure zigatanga amategeko zihagarika abantu, zo zihagarika abantu. Uwo muhungu wacu bamuhagarika izo telefone zabo bazatswe n'imbonerakure, umupolisi ahagaze aho, ugaca bibaza uti ubwo Burundi n'ubwo nyene? Nta Burundi mu vy'ukuri twavuga ngo bagwaniye inda zabo, izo nizo ziriko ziruzura, ariko ivy'abarundi nta birashika. Abarundi baracakeneye gusubira kubohorwa n'ubundi. Muri ico gihe i Bujumbura hariko haraba ibindi birori biremeshejwe n'umukuru w'igihugu mu ngoro y'Umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye akaba yakoresheje inama bamwe mu barongoye inzego z'umugambwe muri iyo ntumbero nyene yo kwibuka intwari.